Leo tutazunguka mara 7. Na Yeriko ataanguka. Yeriko ataanguka. Yeriko ataanguka. Yeriko ataanguka. Yeriko ataanguka. Atakata kubali ataanguka. Yekozi kubali zikatae zitaanguka. Leo ni siku yetu. Amen. Niliona waimbaji wakiimba na mwenye walivyo koralirimba. Alafu walipopanda pale juu, bamaze kuriraja hejuru, wale watu ambao wanahusika na utaratibu, abantu bajejwe ida protokole, urutonde kabisa walifahamu vizuri sababu ya utaratibu. Bagize neza ku rutonde. Wakazuia watu wasipande. Barazibira abantu kugira ngo nibabe. Lakini leo naombea ruhusa jamani. Ariko no musi ndabasabira ruhusa. Atakayedensi aruke paka huko juu. Yevi wote hawakusimama. Mbega abamugeni bahagaze. Ninauliza yevi wote hawakusimama. Abati abamugeni batanguye kugenda. Au naongea lugha usielewa. Mbegi imemuka nija hapo. Kumbe mziki Kiswahili bwana. Imemuka nija hapo msee. Wale watu walisimama. Mbegi imemuka nija hapo. Wale watu walisimama. Watu mbagani mumbise na. Wale waliosikia. Ukilali Jackson yalikoze. Unadhani Jackson aliyetenda? Mungu aliyejua. Ni haki. Ya jasho kuna msipo tambe tukigera hejuru na mama kalenda tukigi. Navuze ngo tuza kuvuga make. Nilisema tutasema machache. Tukore vyinshi. Tutende mengi. Ariko sana utange kuvuga mengi. Lakini nafanana yule ambaye anaanza kuongea mengi. Usijambo yalisema ni Efeso 3:12. Neno ambalo linaandika kwa Waefeso 6:12. Divuga ngo kuko aho tunigana tarabi nyamana maraso. Ariko tunigana n'abakuru bafusubasha n'abaganzi isi y'umwiza. Nimwe mu mizano mu ijuru. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. 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 Sasa ukivyumva gutya, kama unasikia hivi, maze kumba ko tunigana n'ibigabo ngo bitagira nyama. Ukisikia kama tunapambana na watu ambao wana nyama, batagira amagufa na hawana mifupa, batagira maraso na hawana hata damu, na ukabona mengi kifunzi nikishwa kuita umuntu atagira maraso, na unaona ni kama ngumi haiwezi kuchapa mtu ambaye hana damu, ukabona nikishwa kuita umuntu atagira nyama, peke haiwezi kuchapa mtu ambaye hana nyama. Kataunja mwiji kumiraje, kisha unasikia uoga, kumva kibasi, unaanza kutetemeka, unasema wewe buria Jackson sio yafashe mikrofoni. Sio Jackson ambaye ameshika microphone. Jackson nuri ndani mbele. Jackson yule ambaye yuko ndani. Amen. Amen. Uri mbele unagira nyama uri. Yule ambaye yuko ndani yangu hana nyama. Ni leo yapiye kumara yishira mu muntu. Ni pumzi ambayo kutoka kwa Mungu ikaingia ndani ya mtu. Buria turi mwemu twero. Sisi ni pumzi. Hizo daimoni zigira ngo ni mwemu. Yaani mapepo anafikiria yeye ni pumzi. Wetu ni mwemu kuzirusha. Sisi ni zaidi yao. Kuko twe twahumetse Imana yangu. Sababu sisi pumzi yetu ilitoka kwa Mungu. Wale
twareme ku muriro turemwa mu ishusho y'Imana. Sisi tuliumbiwa katika sura ya Mungu. Imana yavuze biratubiza utumana duto. Mungu alisema sisi ni Mungu ni wa Mungu wadogo wadogo. Twe turi kamana. Sisi ni wa Mungu. Amen. 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 Ngokandi yaduhaye ububasha. Na tena alitupa nguvu. Bwo kugara. Nguvu za kufunga. No, nurabyumva neza. Haujaelewa. Amena yawe yatari ntonya. Amena yako ni ndogo. Nuko narasoma uyu murongo. Ni sababu sijasoma uyu Luka murongo. 10:14. Luka 10:19. Ema hayubasha bwo gukandagira inzoka. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Simama ni asema ukiwa msimama. Amen. Muri Luka 10:19. Ni Luka 10:19. Ngo ema hayubasha bwo gukandagira inzoka. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Na skorpio. Nuko kunesha. Ubushobozi. Ubw'amasi. Bwose. Kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Bazo muri kumatini Jackson yabyanditse. Uliza mwenzako ni Jackson aliyeandika maneno haya. Siyo yabyanditse Sio yeye, ni neno la Mungu. Wewe bayi ubasha bwo gukandagira inzoka. Tazama nawapa nguvu za kukanyaga. Inzoka ninde? Shetani ni nani? Utaginyisho. Inzoka ninde? Scorpion dupeti twa shetani. Usiko scorpion dupeti twa inzoka, sivyo no? Inge ni wadogo zake na nyoka. Sasa scorpion twa tudaimoni. Inge ni tule tumapepo. Baba barozi bo mikati. Baba fumuna bande. Wale wafumu na nyoka. Tunahonyora sisi umurozi gusa tumurozi tupetijwe. Sisi tutawakanyaga na si wachawi tu sababu wachawi ni watoto wadogo sana. Kwani murozi aje kukuderanja? Ukiona mlozi anakuja kusumbua. Ugati wewe umpetijwe. Umwambia wewe ni mtu mdogo sana. Ndio witaro amagare girlfriend wawe cyane. Mwambie nenda ukakae wote kuwako. Jendinga naso sindinga na Mwambie mimi naongea na babangu siongee na wewe. Hakuna utasema. Wewe ni mtoto mdogo. Ndati kitu mtabuza amena. Nafahamu sababu gani utasema amen. Murozi warutukumia. Ni sababu unaogopa sana wachawi, ni kama unaanza kutetemeka. Ndati ndio ndio ogiri murozi. Najua wewe huwezi mwambia mchawi. Kubizi uciye bo kugenda kugaruka utamu yindi kama ntakubona. Sababu jambo anapitiana ukienda, sio unapitiana ukirudia sababu wachawi wasimuone. Ndio nyine. Fela fya kurango. Sio hiyo tu. Ngo kunesha ubushobozi. Bwose kana bwishi. Bwose bwawa mwasi bwose. Na kushinda nguvu zote za yule adui zote. Sasa unakopeshwa na nini? Utinyiki none. Kwa hao washi. Bwana tumepewa mamlaka. Je, niko nazina na barusi. Mimi sababu sifahamiani na wachawi. Ndio hapa garusi mtu kagirani nao. Ningewacha siku moja tukafanya. Ni wewe unapeti. Niwaambie ninyi ni watoto. Wewe unapeti. Ninyi ni wanyama wadogo sana. Unapeti. Mko wadogo sana. Jesi ndilinga nami. Mimi siwezi ongea na ninyi. Jesi ndilinga na chef wangu. Mimi naongea na bosi wenu. Hallelujah. Amen. Harumpa ko yo hamagara na bendi basi. Kuna nani ambaye anahisi kwamba anaweza itata uchawi? Niwinyirisha shiro kwa hiyo turaba. Usijifanyishe upandishe mkono wako juu. 3 4 5 batandatu. Abandi nk'umuntu wereka tumurozi kujya mu chama nutamugirisha. Wengine kuonyesha mtambo leo ule utapita dirishani. Abraya bayobea sisi koko hiyo. Twake gusega umunsi w'ibubanza. Siku moja tunaenda kuomba huko Bubanza. Dusengera umuntu yarafise amadaimoni bashize mu nzu ngo niyamukingira. Tukombea mtu ambaye alikuwa na mapepo ambayo alitenda ndani ya nyumba eti ndio anayemlinda. Ni birebire. Ni marefu sana. sana. Makubwiye ko twavuye ya madaimoni yagiye. Nataka niwaambie kwamba tulitoka hapo hayo mapepo ndio yameondoka tayari. Tuleta barusi. Tuleta barusi. Tuache wachawi. Madaimoni. Mapepo. Bakuita. Tunayachapa. Kwa jina la nani? La Yesu. Sasa unaogopa nini? Utinyiki none. Ngo wagize ubwoba ngo yatokutera. Eti unaogopa ndio watakushambulia. Bakubonyera ugize ubwoba yeye. Bakikuona sasa umesikia oga. Bakuji nyuma kuji. Wataenda nyuma yako watakuja. Na wabwiye mugabo umwe umukozi w'Imana. Niliambia baba mmoja mtumishi wa Mungu. Yarajyanye mu nzu iwe ya etaje. Alikuwa analala ndani ya nyumba yake. Singene yumbise muri sara ibintu binyakara bakindai. Sijui jinsi nisikia ndani ya nyumba yake watu wakipiga kelele wachawi. Baje bakinga sinzi kwa itabika abakindai cyangwa abakinzi. Harusi ngalo wakindisi. Sasa
ataliruka muri salo. Akatoka kagese mleni kwake. Asanga na banusi akakuta ni wachama wako nafanya kazi. Watu watendo kwa wasutu wanyakaza na kaza. Wanaona vitu tu watakutetea woga. Tukufa. Tumefunga vitu. Achaka. Na gani vindi? Akawaambia kile ni kitu kingine. Umeenda. Kumbe ni nini? Nge kuijamia. Naenda kutiladia. Acha kuja. Akaenda kulala. Wale wachakaza wanatudharau kweli. Ndeka pita ile na hapo unaenda. Na choturi gani? Wakaona tuna chochote hapo. Bakanga ufisi ugo. Wanakangana yule ambaye anaoga. Moni papa nawe yali jamie muzu. Ungine baba alikuwa anaenda ndani nyumba yake. Sisi yumvise abantu bamaze kubomora umuryango. Akasikia watu ambao wamebomoa mlango. Akasikia wanafika sebuleni. Baraka singo. Walikuwa na bunduki. Asichomo cha kisa muri salo. Alipofika sebuleni sasa. Akamwambia wako hizo. Wakomea mikono juu. Baraka singo. Walikuwa na bunduki. Wewe tuligeza kuti. Wewe unaweza fanya nini? Lazima na weekend. Unajua kufanyaje? Akasema Utotukoi kwa muzaju. Hizo bunduki ndio mnaleta. Ndio tawaza ni. Subiri walete bunduki yangu moja. Yake kusana Biblia. Alikuwa anapata Biblia. Na umvisa. Kusikia hivyo sasa. Ndio watatutie basi. Akasema ni mama ambaye hatuogopi. Ijenza sasa roho nyangana ilikuwa zile. Wakasema labda ana bunduki kubwa sana. Wakakimbia. Yake na Biblia hiyo sanga. Alikuja na Biblia yake akakuta Bwana sasa. Amen. Lero ili jambo. Hili neno ngwe bayuwasha bwo gukandagirizo. Eti tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Ngomba ko tulifata mu mutu. Nataka neno hilo tulibane. Ndani funga usubire. Na nitasema na uzuri kendani. Ulitembelea neno hilo. Ndio sema usisengana. Hata wakiwa wachawi ya wakaza na makufa. Wakija na mifupa. Mijondo. Na matope. Mitati. Na majani. Uzochumbuka ati Alisha Yesu yavuze. Mwambie kuna neno ambalo Yesu amesema. Utafata kulisha. Uko nasimamia kwa hili neno. Kana likusubiri. Acha niseme urudi. Bayuwasha. Tazama nimewapa amri. Wewe ukandagira. Ya kukanyaga. Inzoka. Nyoka. Na skorpio. Na nge. Nubo kunesha. Na kushinda. Ubasha. Nguvu zote. Gawanasi. Na adui. Gose. Kandi. Wala. Na kinu. Hakuna. Kizogira. Kitakacho. Kicho kiragira. Wazuru. Nagato. Atetra kobe. Sisi ni watu wenye nguvu sana. Ngire leki leki. Acha nikwambie kitu kingine. Mwana ngira ndagirize. Mstari ambao nitamalizia eko. Wowe uri muri Luka 10. Mathayo 10:8. Mathayo mtakatifu 10 na mstari wa 8. Mathayo 10:8. Mathayo mtakatifu 10:8. Yavuze alisema, mukize abarwaye, pozeni wagonjwa, muzure abapfuye, fufueni wafu, mukize abanyamibembe, takaseni wenye ukoma, musende abadayimoni, toeni pepo, mubihere ubusa, mmepata bure, mubitangire ubuntu, toeni bure. Ijambo hili langu cyane. Hili neno unifurahisha sana. Ni yakuze ngo musengere abagwayi. Hakusema ombeni wagonjwa. Yakuze ngo alisema yangu kijije mu izina rya Yesu nzita. Nikisema hapo nakuponya katika jina la Yesu. Umunyiranyize abagwayi mu izina rya Yesu. Nataka niponye Yesu. Maze kuzuru umupfu umwe wenyine. Uno musingira nzuru wundi. Nishakufua mfu mmoja tu na leta kufua mwingine. Malezi mana mfu waza. Hakuna maiti walioyaleta hapa. Bwana spesa. Amen. Ngo usende chasser les démons. Eti fukuzeni mapepo. Amen. 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 Uno musi nukukiza abarwayi. Leo ni kuponya wagonjwa. Uno musi nukuzura abapfuye. Leo ni kufufua wafu. Ejo narabonye muri vision. Jana niliona katika maono yangu. Ndabiri wangu abantu. Nikaambiwa ati kuna watu bagenda barapfuye. ambao wanatembea na wameshakufa tayari. Cyane kunuruzo umuntu yigeze gupfa. Nikakumbuka habari za mtu ambaye aliwahi kufa. Hano yadushingiye naye abati kuzimu. Kuna mtu ambaye tushuhudia alikuwa anaenda kuzimu. Muracamwibuka yaraje kudushingiye naye ngaha nigeta tusaidize mu kinama yaraje. Mnakumbuka alikuja kutushuhudia hapa hata wakati tulikuwa na kanisa kinama alikuja. Umenga nujashinze naye kwa hari umuntu ni yule ambaye alishuhudia kwamba kuna mtu barashe ambao
kupiga masasi aza gupfa akafariki. ariko bo bari baramishe misine avant. Lakini wao walimuua siku 4 kabla. Imagine baramishe ngalendi Walimuua kama Jumatatu. baramuja Wakamkula. kwa maziosi ya kumagenda ibazangana chali. Siku ya pili alikuwa anatembea kifikiria yuko wapi. Akagenda ibazangana chali. Anatembea kifikiria yuko wapi. Siku ya 4 anatembea kifikiria yuko wapi. Bakumura sa. Ndio wakapiga masasi. Alao wataguhamba. Wako kwenda kuzinda. Atushingira iko ibyo bakora bari cyumuntu bakamutwara mbere ya wakati. Wewe mtu tushuhudia kwamba alikuwa kiua mtu na wampeleka kabla ya wakati. Wewe ukagenda utazi ko wapfuye. Wewe unatembea bila kujua kama amekufa tayari. Ambia ndugu yako wewe ungali hai. Gira mgenza ombeka unashariho. Mubaze ati wewe unashariho. Muulize ungali hai. Arudi mchezo wale wakora. Kuna mchezo mwingine watu wanatumia Bita kukopesha nyama. Wanasema kukopa nyama. Ukasanga ufite soko kuruwa waroga. Unakuta na babu yako mchawi. Kwanza ongeza ati soko wawe ubona roga. Uliza mwenzako kama babu yako si mchawi. Poleni sana. Sasa kuja msoko kuruwa waroga. Yule babu yako mchawi Ukasanga alimunana y'abandi baruzi. unakuta yuko katika reunion na wengine wachawi. Ukasanga hari umurozi yazanye umuntu bamuriye. Unakuta kuna mchawi dileta mtu na wakamla. Hamwa undi ya nshuti yawe. Kisha yule ndugu yako Akatambuka ati ni bakaja abona. wanakula kiona. Akatangira ati mumbabarire nanje mumeko. Anasema nisameni wa ndugu na ninyi nani munipe. Bakaja turakukopesha bazutungi uzoza. Wanaambia tutakupa deni ukule nyama zetu lakini utuambie utaleta nani. Akatambuka izina ryawe. Kisha anasema jina lako. Bakatambuka ati nuruza muzahaja. Na wanasema utaleta siku gani? Aligewa kwa meza 3 cha mwaka. Kuna wakati wanakupa miezi 6 au Umide mwaka. 2018. Kisha wanaambia 2018. Kageze 2017. 2017 munani mwezi wa 8 Rubeni tarehe 20 ngo niyo bazokuja ndio watakukula. bagia tiliturika Bagia tuliki sisi. bagia tiliturika Hatukuliki sisi. sasa kuvuwa Musa sezeranye byo Tangu siku hiyo sasa akiwa ameahidi hayo. ubezo Musa uzopfira Hadi siku utakufa. ututangura kugira ubuzima bubi Utaanza kuwa na maisha mabaya. kubaragurika Kuugua. kumererwa nabi Kuwa vibaya. kugira ngo yatakizogera uzocupa Ili ile tarehe ikifika ufika unakufa. uyo muntu Huyo mtu arabazwa cyane n'igihe yumvise wagiye gukizwa anaumizwa sana na wakati anasikia kwamba umeenda kuokoka. we wosobanurira ko umuntu mu muryango yukizwa. Unaweza nielewesha aje mtu katika familia aokoke? Yahevye kunywa inzoga, Aliacha kunywa pombe, yahevye ubwicanyi, aliacha uasi, yahevye ubusambanyi, aliacha uzinifu, yahevye ibi byose, aliacha kila no muryango bakababara lakini katika familia wanakasirika. bakacabirukana Kisha unamfukuza. baba barakopesheje inyama ziwe. Kuna wakati labda utakuta wamekopa nyama zake. Baba batinya ati kwakijijwe Sababu wanaona hivyo ameokoka, ntarika hata kulika, nakiritse hata kulika tena. bagiye ati sindika Siriki mimi. bagiye ati sindika Siriki. kasoro umuntu agomba kwitegereza Utaona mtu anakutazama. ati umenona ngo Unavyushe. wavyibushe ngo wavyibushe Eti umenona. kirone birakuraba Unasema sasa wewe nakuhusu. ko uravyibushe basi Unamelipa kweli. ngo upima ibiro bingahe Eti sasa una kilo ngapi? zibaye inyama zo kuri gushiraho Sasa ni nyama zo kuri- maze ibiro bisi Ni nyama za kukushiria. usanga yakubesheje kuri Yaani kupana deni. wewe yakubawindira kuba na yuzi uhabwa bazokunywa Anataka tu endelee kinone hiyo kukua. wagira ati turika Waambia tuliki. ili jambo leo liruka hizi zirefu Ili neno katika Luka 10:19. wewe bali wana mkandagirizo karasopio Nimeomba amri ya kukanyaga Mungu nyama kunesha zote. ushozi ngoma sibose Na kushinda nguvu zote za na kitu adui. kizo kito kikugia na gatoya Hakuna kitakacho wazuru hata kidogo. uno musiri konkurizo ibyo twize byose Leo ni kukusanyisha pamoja yote tuliyojifunza. zabi nyenyeri ziragaruka Ikiwa ni nyota zitarudi. nyenyeri twazizi Nyota tumezijifunza. amen Amen. ziragaruka Zitarudi. yaba mariage iraba Ikiwa ni harusi itakuwa. amen muhonya kare Amen ni kidogo. na nyumba sana. kubidwa zakakoyemera za promotion zira kama kazi karori Kazi imepatikana. Kama ungekuwa na fimbo. bakaraburi baredegeta ku rugamba Wangalia yule ambaye mzembe
madaimoni. Unataka tuingizie Protokole wacha kuitimoni. protokole ungekuchapa. Utwitwarira jezo cha Kristo kurakurumba nijewe ntegetse. Kisha ukienda huko mji mugabo erezima patano ni bafise. Lakini Mungu asifiwe wana fimbo. Ubundi bya yafusimoni. Kama ungelikuwa na twingiza madaimoni na tuingizia mapepo. Lakini dukomba twao ndio. Tuvita tovyo. Tuvita. Chapa. Menya. Ona. Kanisa. Kata. Shika. Akira. Chukua. Sumiza. Sumiza. Nyanyaka. Nyanganya. Aka. Nyanganya. Leo sasa. Sahihi. Unasema yuko mbaya yani. Unajua kama ni vitu. Mazingara ni juru mu mafungu. Tuko na siku 40 ndani ya mafungu. Umunsi twese umunsi wo kuja. Leo ni siku ya kula. Tuzakuja twaje kubitira shefu. Tutakula tukiwa tumeshapiga shefu. Kubitira shefu. Haleluya. Amen. Hili rugamba rudasanzwe. Ila munsi Yoshua zungumze mara 7. Leo ni siku ambayo Joshua alizungumza. Bila msamaha. Kukula imekese. Sababu kizubaa. Kama komera lenga. Wana wenye nguvu watapita. Aliko ngile negeta. Lakini wao kizubaa. Aliko no mwifilm akaja kanyuma aliko bachala kwega. Wakaenda kwenye sinema ile ya nyuma ndio Kama hizi kazi ni mama kwega. Ukizubaa tubata kukongota. Amina. Ukote kabisa. Ingia. Ingia kabisa. Bena.
waguye Yeriko. Ikiwa kama kweli unahisi kwamba umeangusha Yeriko, usimbe kenshi kabaho. ruka mara nyingi nikubalieni kama kuna mtu ambaye Mungu ametendea mema. Ikiwa kuna mtu ambaye Mungu ametendea mema, mmoja tu wa finale. Tulikuwa na wiki nzima, tulikuwa na shuhuda za ajabu. Tena asitse ngeze mu nzu ndabara umukozi bakira amazi n'ibishinze amahodo nkingira muri chambre gusanga ngo umuntu yinjiye ihodi baramwakira atarabaza ngo ni hari ubego ni hari ngo cyadasohoka nambaye sirinze ko cyagenda muri douche atarafata ukuboko n'uko turasohoka hanze ngo abaye uko ariko rusa telefone yavuze ngo ingorero isohotse ngeze hanze kumbe narize ngo musanga ni babiri baca baraba batatu aca bambwira ngo ibana ngo ubu rero no mu nzu musubiramo ubuya ngo ibagende usigure akomiseri kanaka yavuze izina jewe amajambo ari numva yerekana ambwira ngo kumengana amajambo ntazi ndamubwira ati jewe nizere ko ivyo bateguye byose ntibiba jewe bimunyisha. Amena kandi nguye ari muzima nigihe musaza wanje wo kwa Pamdogo alikasenganga kandi yajanywe nanje numva nasebure novuga nijambere asengera mu bantu bakizwa nkawa Yesu n'abamugisha. Yesu ashimwe cyane. Yewe kigikorane kirinze gihera ntakijemo ariko uno munsi nashitse ngaha nabifise shoke mu kuguru ndanyuraga iminsi kandi numva babara cyane mu mugongo sinashobora kumara umwanya munini nicaye ariko uno munsi numvise mu kuguru nyamuka neza shoke yaheze kandi mu mugongo ubuzima bwiza cyane. Yesu ashimwe. Amen. Jana numva nezerewe cyane rwose. Jewe narifise ukungene jewe nari babwiye Mungu Yesu yabaye ibitangaza ubundi akabita umushusho sinzi ko mugaza natahanye bagera dodora ku protein mu gitondo si jewe ni Yesu ari mu
ubwiza bw'Imana dufise ububasha bwo kuganza ibintu byose byo kw'isi n'ibizera gusigura ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Je nanje icyureshe ngaha nanje sinabaye hafi mu ikorane ry'itangura ariko nari sanzwe nsengera ngaha kandi nibona Yesu umwami n'umukiza wanje. Ariko uno munsi nabaye ngaha turiko turasenga maze numvise ijwi rimbwira riti burya naho usengera hajya warashitse mugabo hari icyo cyatatoye. Ndumva yuko hari ikintu nagumye ngwana naco naco je nahora ndi mukatolika nagumye ngwana no kuvuga kubatizwa ubugira kabiri mugabo Imana yambwiye ati nukuvuga ugumye uri muri hariho ibyo Yesu yategeza kugukorera utazopfa birose kubera Yesu ashimwe hano nanjye ndashima Imana nari ndwaye indwara rumara imyaka yose ndwaye bantera inshinge nyinshi zishazandurukiramo zizamo iyindi ndwara ngiye kwa muganga bakambwira ngo bitohera buke buke n'ubu ntibyari bwahe ariko uyu munsi nje ngaha numvise iyo ndwara yaheze nanjye nkaze ndashima Imana ubuzima bwanjye bwabaye burebure cyane kandi n'imbutoya ndamara n'umuryango uraguta ariko nshima Imana ko bitangiye gukorera izina beza Haleluya. Nanjye mpagaze ngaho ngomba gushimira Imana ku bitangaza yankoreye kuva ntangura gushika hano nashitse hano kuva ku munsi wa gatatu maze kubwira iki gikorane none muri iyi minsi ine nabaye hano Imana yankoreye ibintu bihambaye harimo ibibabaje ndavuga muri make n'ibindi bishimishije nagomba gushimira Imana ko naje hano ndwaye uburwayi bwari bumazeho nk'imyaka 2 none ndumva naje mbabara mu gatuza aho nakize Imana nikabicuba ibi kandi nagomba gushimira Imana nari nazanye umutwaro ngaho umwana agwaye mu ngingo 40 zavuzwe hano bavuze n'indwara yo kwiyonona ko mu ijoro nari mfise umwana w'imyaka 16 yagera hasinzira agaca atangura kwisoba ariko ndashimira Imana uyu munsi nari nazanye umutwaro maze kuwutanga hano mvuye ngaho nshyize muhira nasanze umwana yarebye ngo yafashwe agira ibizunguzungu yikubita hasi amaze kwikubita hasi atangira kuribwa mu nda ndibaza ko ari uwo mudayimoni yariko arasohoka umwana arahiga bikomeye arahiga n'ubu nasize umwana arebye arambwira ngo yashatse kudaha biranka ariko yakomeje kuribwa natwe Imana iza kubikora nkabicurahira ikindi kintu kigira gatatu nagomba gushimira Imana nari ndafise umukazana yagize mariage imyaka 2 atwaye inda amaze gutwara iyo nda yamubereye akararara indiranka kuvuka ayimaranye imyaka 2 amaze kumarana imyaka 2 uyu munsi nabonye message kuko yaciye aja muri Zambia amaze umwaka no kuko izo ngorane yazigiriye hano acagenda mu gihugu cyo muri Zambia ashitseyo yaragiye kubasenga nkaba Imana yasize amavuta ngo baramubwira ko inda yiwe yabahewe mu nzitane z'amabuye abiri ariko bazanye ibintu bamwabo rero ndashimira Imana ko iyo message nayibonye mvuye hano nyene kandi kuva icyo gihe sinari bwakumva inkuru ivuga ibyiwe ariko uyu munsi nabonye inyishu ndibaza ko ari Imana yampaye inyishu hanyuma rero iyo niyo ntare yanje mumfasha gusenga kugira ngo Imana yibohore ibyo bizo bitane z'amabuye yishira habona umwana umuhanga kuko Imana ikabikora zana ya maboko tuyasengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndashize ububasha muri aya maboko nashira kuri uwo mwana wiwe mu izina rya Yesu akire kandi ndafata telefone agasengera umukazana wiwe ashobore kubohoka mu izina rya Yesu amen ize kuwa Mungu Yesu ashimwe ndashima Imana natanze kuzabana kwa gatanu nari maze iminsi ndwaye ariko kuva ntango kuzabana nje ngagendesha nta namwe nikoma no kuryama ntibyakunda
ariko ubuye hose n'inyagaza ubu ndaryama neza nyamara nigihe. Haleluya, haleluya shengero. Bandi kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kuba muri iki kibanza. Ntabwo nsanzwe nsengera muri iki shengero ryanyu, ariko uyu munsi nabyutse mu gitondo reka mbanze nidondore gatoyi. Jewe ni umukozi w'Imana wo mu ishengero ry'Abagerusi ngaha mu Buterere. Hanyuma ndamaze imyaka 17 nyinjijwe, kandi ndabishingira intahe Yesu, kandi nkarimushimira. Jewe rero ndafise indwara, iyo ndwara nukuri yamaze kugihe kitari gito, indwara yo mwibanga ndetse no kuntagira ngo bari mukunta ngo womote, ariko ndashima ko Yesu ari muzima. Ndashima ijambo ry'Imana rihejeje kuvugwa yuko twahawe ububasha bwose bwo gukandagira inzoka na za sikorupiyo n'ibintu byose. Haleluya. Maze kumva aya majambo natanguye kumva mu mubiri kunditse. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo nkibyuka numva umukozi w'Imana Jackson ariko aratanga ubutumwa bwiza. Ndabyuka mba maso, hanyuma mu gusenga mfata akaradiyo nariko ndumviriza ko ndagakoza ku bihimba by'ire byaho nsanzwe numva ko bitameze neza. Ndavuga nti ijambo Mana uyu muntu ariko aravuga ntaba ari we, ariko abe uri muri we, kugira ngo bikunde ariko nanjye n'imbaraga zo kongera kwambara inkomezi. Hano numva ko ngaha akorera uyu munsi hari igikorane cyo kurangiza. Ndavuga nti ndaja mu bikorwa by'Imana uyu munsi, sirya sinywa nta kintu na kimwe nshira kunywa, ndafata amafungo maze uyu munsi tujanza kuritenaniranye. Maze igikorese ngaha numva mfise ibyishimo by'imbaraga zabaye muri jewe, n'imbaraga mwakoresheje numva umenga zarifatira sente abadayimoni bari mu nyuma. Byari bimoshe n'ibyo byose Satani yabahagazeko ndaziko neza nishuwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndabasaba ikintu kimwe, umukozi w'Imana Imana imuhezagire kandi Imana ikongere umugisha. Mumukomerera amashyi yetako. Mukozi w'Imana Imana ikohereza kandi ikongera imbaraga. Igikorwa cyawe cya misi yose Imana ikongera imigisha ibihe tanga buri kutundi. Sengaruke ngaha ndagushingira intahe, nongera nshingira intahe igishengero rinjanje uyu munsi yuko byose bimeze neza. Nigihe Yesu arahezagire cyane. Amen. Mwizina rya Yesu Kristo n'utuvundi twari dusigaye ndatwirukanye. Mwizina rya Yesu ndatuhondaguye kandi azogaruke ashinga izina ryawe Yesu, ashinga inaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Rero kuba ikikorane ko ari cyumugisha kuri jewe. Kuje nacyumvise ku radio nkamvuga ati gendo kiza muko biyoge ngasa cyane rangwanya irabuza kuza. Rero no mu jene nabuzuraga amahano sengera jene sana nasengera bishimwe by'abagenzi. Muga rero icyo gihe ngakuma muri kona kuma inzoga nyota yarananye nzoya yarananye. Ni nafati imwe musanzo ndosira ku. Kiza mukabare arafati bana kana tasaniye. Muga nyota yaheze. Rero kujona narije mukame ibishoro by'abagenzi ndetse umutima umwe numva ngoza umutima mwigire mu gikorane cyo gukarana wigire hafi uri mutima ngo bata ari mutego cya muri rohe ndavuga ati wa akiranga bijya biniro bitatu wavuze ndetse atembere mu bishako byose nagiye nishambo byose mu muryango birimo byose twayikora bashinye mbere kudasenga kuri rugo kubera isaho zari mu rusengero twasengeraho n'umuryango wanjye. Mugare kweli igihe cyafashe ingingo yo gukitwa bose. Mugare ikintu ndabasabye ndetse n'akawaje n'imoregwa kandi umusambanye n'imarayi. Kandi ndetse ko kumasengera gaha kweli unafashe ingingo. Amen amen amen.
Janvier bavugane mugane umusore Janvier arihe yego namwakire muvugane Yesu abahezagire cyane nigihe Yesu ashimwe amen nigihe cyo kuhindurwa ibihe koko ndabona kuri mwaro ntazi ko nje guhindurwa ibihe amen ubu rero nahinduriwe ibihe nari mfise ubugwayi mu kuguru nari ukuguru kwarasha kugaja guhera no kuduga gushika mu nda no mu jisho nkumva ndasha ariko iminsi maze ngaha muri iki gikorane sinigeze mbabara naragiye n'urugendo rw'amaguru rw'ahantu hakure ntaho ndabikora none ni mu mpera Imana icyubahiro ariko kuwa gatatu naratashe kubabara cyane rwose ngeze muhira biranga nyine biranga ndavuga Mana nimba ari amazi ndatuba yangujije nirisaha kandi ndasa amazi mu izina rya Yesu ngiye kuryama biranga numva umubiri wose biranga sinzi ko Imana yampaye agaciro nikangwe saa 8 yagira umutwe nyene numva wakize numva simbabara naye amasereka ambabaza numva byaheze nukuri narashimiye Imana muri iryo joro n'isaha yose ndiko ndasenga nukuri nabonye igitangaza ikindi kigira kabiri kuwa gatanu naraje ngaha mvuye ngaha nshikira muri kushe muhira ari umukobwa mbihuza neza ubwo nyene mvuye muri kushe numva arahamagaye Eveline tori iki kintu nawe ubwo ukikoresha ikintu nukuri nta kintu yarazi kuma nukuri nawe Mana wakoze wavuze n'igihe cyo guhindura ibihe nukuri ndashima Imana ibintu nabonye kandi ikindi cya kabiri nukuri ndafite umutwaro wo mwibanga kandi uramaze igihe kinininya nukuri ndizeye yuko n'ibyo bizoshoboka Imana yankoreye hirya ndafite izonkorera Imana cyane nigihe haleluya wasifa sana nyuma ndanezerewe kuba ndi hano jewe nari umukozi w'Imana yarashitse ndasubiye inyuma ndagwa ariko maze amezi 2 nsubiye mu bakiza numvise igihe hari karavuga ati turagomba guhindurirwa ibihe numvise mwe yarambwira ati haguruka tambe ndasimba numva nemejwe yo gushimira Imana no gushimira Intara haleluya jewe umukozi w'Imana kuri Vyizigiro yarigeze kuzaravuga ngo ariko wa Mungu hari umuntu yari telefone ati jewe ndaboshwe n'akaboregwe ati n'ubumwe nje kurigana cyangwa ati itegure genda usenge Yesu ashimwe yafise naye kuvala tuwa yake kuishamaliza mema sanga afise infection ndati cyane banori abaganga baramunyita umwana babaye nana barari sana mufasha yanyu ikera akadashobora kugira ngo umwana akora nyine fungo amato infection maraso baranyandikira ngenda kuyigura arayifata ayifasha arayenda none arashobora kwa kundi cyane ukenda zinduka nirwara amasaha 9 mugabanya kugira amagendo ukagato ngo tumurindire turamurindira nk'aka 10 yashagaruka aravuna acambarira murekana mwinjira imitsi bishobotse ubonye adafite tushobora kumushyira mu bitaro kubera amarira mu bitaro nayo ufise Imana niho kumfasha amara y'iryo biti ndayibura ndaza muri ville kandi nanjye bari bantoye malariya kuwa kane atakumvise ntashobora gutanga amashitse ndagura imiti ya malariya ndabitwaza bebe nawe abana kumuha imiti n'ubwatsi mu mwanya nabwo bagenda gusenga na malariya sinera kondamira pasiteri nungure telefone nakirajiri numva ariko ararangiza asengera abagwayi n'abakimwami Yesu canumva publicité ikora kugamana kubera ko namenye ko hari ikorane barengeza kwa kane hari gutwara nabaza umupapa w'umugenzi urashobora kuza kujyana mu ikorane saa 8 n'amarira nje gusenga ndamubonera nusibe turajya saa 8 saa 8 ziragera namurindire kurangira hano ndabona ndabikora shatura ndashima Imana cyane cyane ko yemereye gushika hano kandi
naje n'umutwe ariko n'abakamusenga kandi ndashimira Imana cyane ko umwana akomeye kandi ndashimira Imana pasiteri namwandikira mesaje menshi ndamwandikira ngende bavuze n'amahirwe y'amandikoni ndamwandikira mesaje sinda arasengera ndamubwiye umufasha waje ariko ntiyari ariko ndubizishima ndashima Imana kandi n'abamana ndashima Imana uko yabaye maragupanga nubwo yarashora yahise ntacyo bitwaye yahise hageze ndashima Imana n'umunsi w'Imana yazanyishura umufasha kandi n'ibyerekana neza aramutse amarashi Nigihe Haleluya Haleluya Abaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nanjye ndanezerewe cyane ngahashinga intahe kuko narifuje kenshi kubona umukozi w'Imana mu maso nkabamukurikirana ku iradiyo nkaguma nandika mu mesaje naje kandi narabonye ibitangaza cyane biciye ku iradiyo bw'amasengesho ndavuga Imana umunsi bazokora igikorana kukanshoza kuko mba kure mu buterere isi hafi ndavuga Imana jewe nzoshikira ndamuramutse bishemwe nukuri ndashima Imana cyane kuba nageze ngaha kandi nazanye imitwaro ishika nko muri 5 uko bizogenda kose ndazi ko nzogaruka gushinga intahe ngaha ko hari icyo Imana yakoze kuri mwe Nigihe Mananje Yesu ashimwe maze ibyo yose ntonaga ndetse cyo mbonye jere n'umuntu sinkunda kuroba natangaye ku munsi w'ejo ndose inzozi mbona imbere ya hano runogo rurerure rurimo amazi abari hakurya ntibashobora gusimba ngo bazi n'abari ino ntibashobora gusimba ngo bagende hariya cyantangara rero mbonye jewe nitazanura rwose n'ingufu ndasimba cyane hariya gaciye rero niyumvira ati Imana ibi bintu ni ibiki ibyo ari byo byose ni y'amasengesho y'akamutara kuko kuva ku wa mbere ikintu cyose wakumudoma cy'umutwaro ibi byose wamengo ni jewe gushika ku wa gatanu naguma mvuga ati hajya ahantu hari Imana urumva rero kuba mbonye inzozi ejo jewe nishuwe byaheze Nigihe ya protokolo nyine birasobanura gukora mu kanya rero navuye mu bitaro ku munsi wa mbere ariko ku munsi wa mbere aho navuye mu bitaro nashyize ngaho mu gikorana uno munsi rero ku kanyuma satani ari nk'itari kwera mu ijoro nafashwe n'amanzirine nsharavuga ati ko simfashe tuzopanga none ko ziriya turagenda mu gatondo ndaza turagira repetition umuntu wese akamubwira ngo kandi wowe muri kuraririmba none numva ndabona umukobwa n'umukobwa kuririmba kora n'ikanguye ndahagarara hafi yo mu mbuga mbere irabura hasi ahetse akanya ntabwo kumuzungu ndashyize intege numva umuriro mwinshi nkabwira Trezor ndangira umuntu ahagarara ngaha numva ntameze neza nkagenda kwicara ku ntebe y'inyuma hariya nkaryama umutwe ku yindi ntebe ariko pasiteri yavuze ati ntangure kumenagura kandagira ntibyakunda nuko bwa mbere ntibyakunda nuko ushobora gukura n'ukuru hasi musimbe na mutego ariko amasengesho yageze hagati numva ntanguye kubiri yacu nyinshi umutwe unamumenetse numva meze neza kweri Siba kuja kuraba Nigihe Yesu ashimwe munyemerere kugira ngo tuhambe turekura ari abaja kuri baja mu kindi gihugu Nikubalieni ili tuweze kuruhusu watu wa jana hifiki abakize ndibaza ntitwaharuye sasa hivi mimi nimemaliza waliopona na sasa tuweze inyishu zigiye kugaragara nawe kwaje kuba mu mariage menshi cyane jibu zinaenda kuonekana harusi nyingi zitatokea ubuzima bwabonetse bwinshi kazi zimepatikana nyingi amapromotion abagiye kubyara iki gikorane n'ukuri twahindura ibintu mkutano kwetu mabadilisho sabe protokole n'ukuri ndabibasaba
Tusi protokole kweli. Ukabona uri kuratamba. Ukiona mtu akicheza. Ikiri gusa ntamende intebe. Asifute kitu tu. Ikiri gusa ntihagire utora akantu kuwundi. Asichukue kitu cha mwenzake. Uriyegereza utuntu twandi kuko aho Imana akorana na Satani akorana muri. Kila mtu ajisogezee vitu vyake sababu mahali wana wa Mungu walipo. Alikutamba gasimba kaduga kamena haliya. Lakini atakayecheza aruke na afute kule juu. Na tunatari watu turaliha. Haina shida tutalipa. Amena. Amen. Tugatanga Imana ishikanwa. Tunataka kutolea Mungu yishimye. Sadaka kwa masengesho yacu yayumvise. Sababu maombi yetu kandi isengesho rishanja finale. Tena ombi la finale. Ndifuza kutotangira Imana twatuntu dupfuye. Sitaki utolee Mungu yale mambo mabovu. Kandi utange uririmba indirimbo ngo wabanye na. Utoe kimwimia Mungu ile nyimbo wabanye nanje. Yabanye natwe karanyijuru. Alikuwa pamoja na sisi. Abanye natwe minsi indwi. Alikuwa pamoja na sisi. Nubwo waje uno munsi yabanye nawe uyu munsi. Hata kama ulikuja leo ulikuwa pamoja na sisi. Unyemere ufate inoti ikwiye mu kuboko tuyisengere. Ulikubalia chukua noti ambayo inaenea ndani mkono wako. Ikwiye nyene gutangirwa Imana mu mashini. Inatosha kweli ili uweze kumshukuru Mungu. Uifate maboko. Uichukue kwa mkono wako. Uhaguruke dusenge. Na usimame ili tuombe. Nishikana ry'amashimwe ryo duhereye. Tunaanzia kwa sadaka ya shukrani. Uhaguruke. Tusimame. Ufise iryo shikana rya mu kuboko. Na usimame ikiwa umeweza sadaka yako kwa mkono. Uhaguruke. Usimame. Umuntu atarekuye kwitanga ntahaguruke. N'umuntu gusa kati Imana nta kintu wamureba. Mtu ambaye anasema Mungu kweli hakuna kitu umenitendea kama nafsi yako kukaa. Kandi nibyo nasenge nta nakibuza kwishura. Na wewe ambaye anasema yale yote ambayo nimeombea kuna kitu uzi ko afadishura. Lakini kama unajua Mungu atatenda na atajibu. Nawe uri mutego umuteze nini? Wewe ni mtego ambao unamtega Mungu. Wanje kumushimira atarabikora. Unaanza kumshukuru na kabla hajatenda. Fata mu minwe. Chukua pesa yako kwa mkono. Ama dusenge. Kisha tuombe. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse. Mani misi indwi iraheze. Tugeze kuri finale. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete. Turagushimiye umuntu wese afise icyo yasiganije kugira ngo agushimire kuri uyu munsi wa nyuma. Mana akira amashikanwa yacu. Umuntu wese icyo aza gutanga Mana ucakire ko kivuye ku mutima ushima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete. Natwe twaronde bya bindi binuze, bya bindi biri hejuru, bya bindi bimeze neza kugira ngo Mana ukore ibikorwa bikomeye bihambaye mu byo twasengeye byose ubyishure. Nizeye ko ubyumvise Mwami kandi kubikoze ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Wawunda turirimbishe natwe tuzanishikana ngaha. Harabategera ikigira 10 badashobora kwirahira no kukwiba. Mana abantu bawe bategera 10 kugira ngo bakiguhe. Mana ndagomba ko umuntu wese azagutangishikana cyangwa 10 Mana ubimuhezagirire umuzurize kugeza aho urakwiza. Ndizeye ko byumvise Mwami kandi kubikoze ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Sasa msawani ndatangukanye nabonye na Sabasi yashitse. Tuko na waimbaji tofauti na Sabasi ameshafika. Nyagire nunga taha. Basi mtu ambaye atarudi nyumbani mapema. Tunataka kufurahi sasa. Tunataka kumsogelea Mungu sasa. Bwana Yesu awabariki. Bwana ariko niwe yavuye. Ndibaza ngo arimo avugira kuri twafunguye muri dessert. Eka acha tupokee wetu. Bana mama ipatilize. Tumwendiri ngo kwa mfashe hanyuma turamukoma amashyi mu komwakira. Umusizi ahejeje
tubasukira tubaza barakurikira Waliomtumikia Bwana Yesu watakwenda kumlakie wapi? Yesu watakwenda kumlakie wapi? Tutaona na wazee wetu waliokufa kabisa. Tutaona na watoto wetu waliokufa kabisa. Tutaona manabii na mitume, tutaishi pamoja na Mungu wetu. Tutaona manabii na mitume, watakwenda kumlakie wapi? Wanapanda na Mungu Italia, waaminifu wote watalisikia. Waliomtumikia Bwana Yesu watakwenda kumlakie wapi? Mwira wa Rurema Stefano yo bakubanganiza tujue uendako nasi twajua njia. Yesu kamwambia, mimi ndimi njia ya uzima, mtu haji kwa Baba. Ndashimiye abantu bose bitanze ku buryo bw'amafaranga, abitanze ku buryo bw'imyanya, bitanze protocole, sécurité, décor, abitanze gukubura, mbese sonorisation, musicien nabo nibagiye. Umuntu wese nico yakoze, abasenzi, umuntu wese nico yakoze kugira ngo ikora kibe nk'uko kimeze. Yesu amuheza agira. Jewe ubwanje maze kumenya ko Joshua atakije, nariyumviriye ko azoza kugira no munsi ntagishoboye kuvuga kubera ijwi, ariko mwumva ko mvuga neza. Amen. Kandi twaba dusaba n'abantu bari baremeye guterera kugira ngo igikorane kibe burya buryo bari bemeye. Twavuye dukopesha ahantu, kandi turashimiye umuntu yadukopesheje. Yesu amuhezagire, bisaba ko tumusubiza. Dusabe ko Yesu abahezagije icyo kintu mwasezeranye mugishitse kugira ngo ibintu bisubire ku rutonde rwiza. Amen. 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 Twadushimiye abariko baradufata amasanamu, kandi twababwiye ko ndibaza guhera nka dimanche ndibaza bamaze kuboneka sinzi. Guhera dimanche uzokenera DVD azuzana gusa amahera ya vierge baca bamushiramo ivyo gikorana. Amen. Nabonye n'abantu babifashe n'udutelefone, mugabo telefone urabizi nawe, ariko uzana CD gusa, amahera gusa ya vierge. Vierge ni itagiramo ikintu, hama baca bagushiramo ibisanzwe, nta mahera uzotanga. Amen. 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 Ikorane rero kigira gitangure. Amen. Turabe twinjira mu mwanya wo gutanga. Wo gutanga dutarike dushima Imana. Amen. Ariko twaba dufise budget nini ijanye no gukotesha ivyuma, ariko uyu mwaka nta cyuma na kimwe twakotesheje, ibyacu byonyine twarakora. Amen. Ubu tukaba tuko turipanga kugira ngo tuzoronke ivyuma bishobora gukora hanze, kugira ngo dutangure gukora ibikorane two mu stade. Amen. Ko nk'ibi bimuga biriko birakirira ngaha, nk'ibikorwa Imana iriko irakorera ngaha, ntibikwiye kugarukira ngaha, ifo ko bija kuri stade. Tugati kuri stade. Kuri stade. Amen.
reka duhaguruke dusengere hamwe isengesho ryo kugira ngo umuntu niyumva yarushe no gutamba bimworohere gucomoka afise umugisha w'Imana. Amen. Mugabo abagifise amaguru, abagifise akanya, abasidibaza amaboko n'araru muratashoboye kuguza. Abise barahari, abatambi barahari, ika byose bisawa. Haleluya, amen. Amen. Abafise amaguru ndibaza nibo bahagurutse. Reka dusabe Mutama Isaac jengira senge nawe atasenga kandi. Amen. Amen. Nawe atasenga kandi kubwo gushima Imana byakoretse n'ibigiye kuba. Mwami Yesu, twaruguriye kuwa mbere igikorane kiri mu masezerano yawe cyo guhindura ibintu. None iminsi indwi iraheze ntacyo twabaye, ahubwo twaromeye imigisha. Satani yari yagerageje uko ashoboye kose, yarazi ko naca mu mafaranga bitazokunda bikorane kiba, ariko cyarabaye kandi kigeze ku iherezo. Mana, ndagushimiye ku bikorwa byose byakoretse, ndagushimiye ku bantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndagushimiye ku gikorwa cyose cyakoretse hano hantu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana, warabanye natwe koko, kandi Mana niyagera aho tutaha umugisha wawe uze kubana natwe. Ibikorwa byose turabigushimiye kandi icyubahiro turabishubije ko mu izina ryawe gira Yesu. Amen. Mwami wacu turaguhamagaye bwira kandi twongeye guhamagara Mwami muri kino kibanza, wabanye natwe Mwami kuva tugitangura, none dushitse aya masaha Mwami turi kumwe nawe. Data, twongeye kugushimira ukuntu kuva umwaka ugitangura watubwiye ko tuzodukorera ibitangaza utwumiza, none twarabibonye Mwami, mubiherwe icyubahiro kubera kubwiye kigaruka wawe Mwami. Data, turiko turagushimira Mwami, turiko turakwereka n'ibizoza. Data, turakweretse n'akazoza Mwami, turi porogaramu dufise ibindi bikorane byinshi Mwami, naho Mwami ututubere Imana, mutumire uzungu wawe uzogira icyo akoze Mwami muri icyo gikorane, muri ibyo bikorane bigiye kuba imbere, none muzubane nawe Mwami. Data, turacyabafise n'iyindi mitwaro Mwami dufite kwerekana imbere yacu, turasanzwe turimo Mwami, urazi ko turaho dupanze Mwami, nabyo n'isengesho ryacu rya buri munsi n'ishengero ryawe cyacu. Data, turakwinginze utwuhe pasera yacu, amafeza n'amazahabu n'ayawe Mwami, natwe turi abana bawe, ntakibabuza Mwami, natwe turakuzaronka aho dukorera. Data, turavyizigira kuzotugirira neza kandi tukabiguha Mwami. Itorangiza tudashimiye, tudakusabira umuhezagiro amakorale yose Mwami yabanye natwe hano, abaririmbi Mwami baririmba ku giti cyabo, abakozi bakoze Mwami ku giti cyabo, umuvuga gutuma Mwami wakoresheje indi yose, baragize neza ku muhishwi, baragize neza ku murinzi gusarara, baragize neza Mwami ku muhinkomezi gushika uno munsi. Turagushimiye Mwami kubw'akaraka ijuru, iminsi 40 Mwami turayirangije, muri ino saa turiko turayirangiza tutabanyamakuru Mwami. Turagushimiye kuba waduhaye muri iyo minsi, twiteze Mwami ibizotuzobananye duhezagiza. None Mwami tugiye kurangiza kugira ngo tuve hano, uza kuva hano mukuze kukurira cyangwa mu byago rw'inyuma, uze kurindi ibyago, murindi ibyaha, murindi amasanganya, murindi imitego Mwami yo mwasi, uzobigize neza, maze ujya gushika muri ya Mwami usanga amahoro, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.